mwanzi wao azowakia mu nzira imiryango yabo ya hafi muri famiye niyo yaboshe ubuze gatoya abantu bose bishose bashaka kuba hasi yabo hasi wamusaba agahuzu utwo kurya udufaranga wamutonda ubasaba kandi abana b'abantu ngene nabo bameze yaba bana kuvuka cyane bakaguha bigaheraho araguha ahejeje kuguha akataka itangazo utarashika no muhira uzusanga mu rupangu bamenye yuko agace uno munsi uzaguteka ari nakaya kaguhaye kandi ibyo bihejeje acabona ko akora Imana kandi kuramusanga Yomana nisengira kame egurukundo w'Imana yacu genda mu mashengero usanga bagororotse bamwe n'abapasitori abandi n'abadiakoni abandi n'abavugabutumwa abandi n'abasenzi abandi n'abaprotokoli abandi n'ishengero abandi bose abatari hano barahawe hepfo abatari aho baraho hirya abatari aho hirya bari hariya abatari hariya bari hariya abatari hariya bari hariya aho hose baruzuye kwa Mungu n'amakoti n'amashanana n'amakanzu n'imyambaro myiza yabisize n'amabibiriya n'indirimbo ya ariko Imana yabirari mu ijuru Imana tubabarire cyane ukiyumvira yuko mpanyego nawe rwose bariko nzoguhana wishimire y'amaso yawe uko bikurikirana ijambo mfise n'iriye ivyo Imana yavuze bizosohora bakurwanya bakwemera baguhiga haleluya bizosohora aho yavuze ko uzohaba aho yavuze ko uzoshika uzohashika Lord besi tuteke uzohashika uzohashika